Uno musi ni umusi wa 40 twarangije ya misi 40 twari tugizemwo imisi twibabaza twisonzesha kubw'igihugu cacu. Nta wagwaye, nta wamerewe nabi ngo nuko yibabaje, oya ntivyashitse. Ahubwo aho kumererwa nabi umuntu wese yifatanije natwe yungutse ibintu vyinshi. Iyi ni formation itomoye neza. Nabwiye ko kera kugira uje kuri Université d'Alexandrie hariya muri Egiputa, ivyo ni Plato abivuga, nukuvuga ngo baguha kwisonzesha imisi 40. Ku batari babizi, iyi Université d'Alexandria canke kaminuza ya Alexandria niyo kaminuza ya mbere yabaye kw'isi ikomeye. Voilà. Mwari muzi yuko kaminuza ya mbere yabaye kw'isi yabaye muri Afrika? Mwari muzi yuko iyi kaminuza ya Alexandria na Mose ariyo yizemwo? Mu Bugiriki baza kwiga i Alexandria. Urumva na Plato yava mu Bugiriki akaza kwiga i Egiputa. Urumva yuko guhonyora muri iyo kaminuza udaciye ubwenge ntivyari vyoroshe. Nabwiye ko kwisonzesha bituma umutwe wawe ukora neza. Nukuvuga ngo barabanza bakakubwira bati isonzesha imisi 40 mu kuza kwiga ibiharuro na physique ngaha, canke ibintu vyose bijanye n'amasiyansi. Voilà. Ico gihe waheze imisi 40 umutwe aza rugwembe. Kuvuga si vy'amajambo, ni science. Ni science exact. Ngo ku mubiri ufise ibiro bitari bikenewe, ivyo biro vyose biba vyahungurutse. Ibintu vyagorana mu nda, nukuvuga ngo vyabigwara vya microbe biba vyagiye. Plato rero avuze ati jewe nisonzesha kugira ngo ngire umubiri mwiza canke ngire amagara meza, ngire n'ubwenge canke umutwe wanje ushobore gukora neza. Harabiyumvira yuko ari ubucucu, mugabo ubu ntibwari ubucucu. Plato c'est un grand philosophe, n'umufilozofe yakomeye cane wampaye inka. Ndashimiye cane abantu bagerageje urwo rugendo rw'imisi 40 bibabaje babwira Imana bati Mana dukiriza igihugu, bakiyima ivyo bakunda, bakiyima ivyo bakunda kurya, ivyo bakunda kunywa mu gihe kanaka, bati Mana turagomba kudukiriza igihugu. Bibaza yuko hari patriotisme iruta iyo. Umuntu yovuga ngo ni umupatriote gusumba abo bantu, umuntu yovuga ngo arakunda igihugu gusumvya abo bantu, nibaza yuko woba ari umwanguho umufasha. Imana yonyene niyibona imitima yabo, Imana yonyene niyibona urukundo babigiranye, kandi nayo ndizera yuko itazobigarukiriza ngaho. Ndazi ko baronse inyungu nyinshi kandi baronse urufatiro. Voilà. Ubu inzara ntiyobakanga, ubu inyota ntiyobakanga, ubu barafise un certain contrôle. Voilà. Ubu barafise contrôle muri bo. Abaganga mwari muzi yuko basaba yuko niburi umuntu kundwi yo kwisonzesha kabiri. Bavuga bati niburi mu misi 7 umuntu yisonzeshe imisi 2. Natwe tugomba kurya imisi yose, kunywa imisi yose, umwanya wose. Ivyo nivyo bituma tugwara. Hari ugushima rero, nongera mvuga nti iyo discipline twagize turi imbere y'Uhoraho ibandanye muri twebwe. Ahubwo ubu rero tugomba dukore nyagukora turi bibiriti cane, ababikoze bari mu gihugu, ababikoze bari nyuma y'igihugu, oya vyari bimeze neza. Uru rugendo novuga ati kubwaje ryari rya mbere no kurisha gufata urugendo kwisonzesha imisi 40. Nahora ndabikora ariko wasaga ariko ivy'umunsi umwe, imisi 2, ariko urugendo rw'imisi 40 kweri ntavyo nayo bwakore. Ndashima Imana rero kundi Imana yaragiriye neza nkaba muri no rugendo, kandi nkumva ndabiryoherewe cane. Nkivyumva yuko tugiye kuba muri no rugendo
numvise nanje ndi mu bandi bantu bohamagarira abandi bantu kugira ngo babe muri no rugendo. Rero ndashima Imana cane kubona yarangiriye neza nkaba muri no rugendo. Vy'ukuri sinumva ukuntu nobivuga, ni umunezero mwinshi kuri jewe kuko nabibonyemwo vyinshi, nukuri nabibonyemwo vyinshi. Nukuri ivyo mwarimu yavuze ariko arabitwumvisha, nukuri umuntu yabaye muri kino gihugu muri no rugendo ndibaza nawe yobishingira intahe. Nukuri je novuga ku bwanjewe vyabaye umugisha cane. Ndashima Imana yuko nta ngwara nigeze mbona haba mu nda. Nukuri ibikorwa naguma ndabikora nk'uko nahora ndabikora. Nukuri ndashima Imana. Biraryoshe nukuri novuga uti biraryoshe kuko je ndabonye umenga birimwo umugisha vraiment kuko burya iyo ukoze igikorwa ari irya mbere mu ntango urivira ati mbere hageze hagati na hagati utangura kumva umengo urarambiwe, ariko ndashima Imana ukuntu twogerejwe imbaraga. Nukuri igikorwa carimwo imbaraga nyinshi vraiment novuga ati sinzi ukuntu bivuga, ariko Imana ishimwe cane kubona igikorwa narakibayemwo. Abari biyumviye ko bopfa barumvise yuko tutapfuye. Andi majambo rero, urugendo rw'amahoro ruraramye. Isi 40 yari yo kudutegura kugira ngo voilà tumere neza, kwari kugira ngo imibiri yacu itimbe. Urugendo rw'amahoro rero rurabandanya. Ubu umuntu ashobora gufungura umwanya wari wo wose agomba, mugabo bimwe twavugana vyo muri discipline bijya tuzosubira tubibibutse neza. Discipline yoyo nko twabivuze tubwirizwa kuyibandanya, ahubwo turarindiriye na ya application yacu kwiboneka kugira ngo igikorwa nyezina gitangure. Mwomenyacu hariho abantu bifuza banyotewe kubona igihugu c'u Burundi kironka amahoro, kikabamwo abarundi bose, eka kikubakwa n'abarundi bose basubije hamwe. Abandi bantu bagomba rostatiko canke abantu bifuza ko ibintu biguma bimeze nkuko biri. Voilà, abo rero ni bamwe bariko barironkera inyungu zabo. Abandi ataco banezwe, igihugu gipfa gikira, ivyo ntubabaze bobo. Iyo application hazojamwo abantu bipfuriza Uburundi amahoro, abantu bipfuriza vy'ukuri Uburundi iterambere, abantu bipfuriza vy'ukuri Uburundi ineza. Apana b'abantu b'indyarya, oya, ivyo ndabigarukako. Ngomba rero ko twiga gatoya kuri iki gisomwa co muri Yosuwa igice ca 6 ku murongo w'10. Umutwe w'amajambo uravuga ngo ingene banesheje Yeriko. Yandi majambo ingene Yeriko yahenutse. Ngo ariko Yosuwa abarira abantu ati ntimuze muvuze akamo canke ngo ijwi ryanyu ryumvikane, canke ngo hagire ijambo na rimwe riva mu kanwa kanyu gushitsa ku munsi nzobabaririra kwitera hejuru, niho muzoca mwiha akamo. Imana yari yabwiye abanyisirayeli iti ngirya Yeriko ndayibahaye. Kubwira iherezo ntikubwira detail ingene ibintu bizogenda. Naho yari bahaye Yeriko ntivyari vyoroshe kuyinjiramwo, ntivyari vyoroshe kuyimena. Ngo abantu ho muri Yeriko ngo bari bariyubakiyeko, nukuvuga ngo bari bariyugaranye nkuko mubibona, ngo kubera gutinya Abisirayeli. Nukuvuga ngo ico kisagara bari barakizitiye n'amabeto, ngo uruzitiro amaduga canke mu burebure hotel gwasumba imetero 4. Mwiyumvire clotire isumba imetero 4. Yari clotire ndende sana. Aho rero baca bashirako iminara imwe barabirako abantu. Aho hejuru haba hariko abasirikare bacunze.
ntivyari vyoroshe atari ubushobozi bw'Imana nyene ntako bari kuhashobora. Imana ibabwira iti mwebwe muzogende muhazunguruke imisi 6 ku munsi muzoze murazunguruka rimwe rimwe. Iti ku munsi w'indwi muzoce muhazunguruka incuro ndwi muhoze mu gacerere, hanyuma ku ncuro y'indwi muzoce mutera kamo. Murumva silence strategique ngiye nti agacerere hajya nikigwanisho gikomeye. Abantu bagiriye nabi ugasubira ukabagirira nabi, ugasubira ukabacinyiza bagaca bahitamwo guhora wewe uca wiyumvira ngo wabashoboye, mugabo kiye nikigwanisho gikomeye baba ariko barakoresha. Abisirayeli bariko barazunguruka ico gisagara imisi 6 batavuga badakurako n'umunwa. Aba batipe bibereye hejuru ku minara yabo hariya baragira bati ivyo bijuju baje ivyo biriko biragira. Abo tubona bo duhamvye iyo twibereye twe twariyubatse voilà, bati twe turakomeye nibaze turabe. Bwishime abiyeriko bari bafise ko bari bubatse iminara ikomeye. Ubwo nibwo Imana itihanganiye ikituma Yeriko isambuka. Baca bigira uko nyene rero nkuko Yosuwa yababwiye. Ku ncuro y'indwi baca bararasa kamo, bari bafise amahembe barayavuza, basha ngivyo vya bihome vyose birasambagurika. Baca babona kwinjira rero muri ca gisagara Imana yari yabahaye. Ibintu vyose vyariyo babiha umuriro, ngo kiretse ibintu vy'imiringa, kuvuga ngo ibintu vy'inzahabu, amadiyama n'ibiki vyose baca barabifata baravyandura. Uko rero niko Yeriko yasambutse. Cari gihome bari barubatse gikomeye cane, gihome vy'ukuri abanyisirayeli barakiraba naco kikabaraba. Bumvira bati n'Imana yaduhetse irashobora kutubwira ngo duhaye Yeriko, kandi Yeriko ifise ibizitiro bimeze nka kurya twe tuzocahe. Imana rero murone yuko yamica inzira ahatari inzira. Ubuzima bw'uno munsi tubayemwo hariho ibintu bidukikije vyigize Yeriko, ibintu vyigize ibihambaye, ibintu abarundi baraba bakagira ubwoba bakavuga bati aha nta kintu na kimwe twoba tugishobora gukora. Bati twaremeje ibeyi nta kundi. Kino gihe Yeriko ishobora kuba ari ubukene, Yeriko ishobora kuba ari inzara, Yeriko ishobora kuba ari amacakubiri y'amoko, Yeriko ishobora kuba ari intwaro mbi canke mauvaise gouvernance. Yeriko yacu ashobora kuba ari akarenganyo, Yeriko yacu gashobora kuba ari agasuzuguro, Yeriko ishobora kuba ari ubuhungiro bwomye ku Barundi, Yeriko ishobora kuba ari urwanko mu vya politike, urwanko mu kibano, urwanko mu buzi. Yeriko ishobora kuba yamarozi aho abantu badashobora kumva baruhutse bataroza abandi. Yeriko ushobora kuba ari bwa bwicanyi. Yeriko ushobora kuba ari kwa kunyuruza abantu ku munsi. Yeriko ni kwa gukomantaza imitima yo kwanka ibiganiro. Yeriko ni kwa gukomantaza imitima yo kwanka ibiganiro, yo kwanka ko Abarundi bicara hamwe bagatora inyishu z'ibibazo bihanamiye igihugu c'u Burundi. Yeriko kandi ishobora kuba uburyarya bwuzuye mu mitima y'Abarundi, uburyarya bwo kuvuga yuko ibintu bimeze neza kandi bimeze nabi bigaragara. Yeriko ishobora kuba bwa bunyonozi, bwa busuma, kwa kununuza umunyagihugu mutoya. Yeriko ishobora kuba kwa gutembagaza igihugu hanyuma abagitembagaje ntibahanwe no guhanwa. Nukuvuga ngo Yeriko ishobora kuba kwa kudahana. Yeriko ishobora kuba kwa kutagira impuhwe. Yeriko
ishobora kuba kwa gukubagura abandi, kwa komora abandi. Yeriko ishobora kuba wa mwina w'ivyisi, wa mwina wo kwiyegeraniriza ko ivyofashije abandi. Yeriko ishobora kuba za ngeso mbi z'ubuhehesi. Yeriko ishobora kuba bwa bwirasi, bwa bwishime bw'ugomba kubaho wenyene ukumiriye abandi. Yeriko ishobora kuba ryatangwa ry'akazi ridatomoye, ryatangwa ry'akazi riba habanje gutanga ibiturire. Yeriko yacu ishobora kuba ryategurwa rigayitse ry'amatora, aho ubusuma bw'amabuba imbona nkubone. Ivyo bigatuma abarundi baja mu buja. Yeriko ishobora kuba ukutamenya kw'abarundi, ukutamenya ico bakwiye gukora kibateza imbere. Iyo utoye nabi utwagwa nabi kandi ubukwegeye n'abandi. Eka ngeze ngaho Yeriko ihava iba ndende gose, nibaza yuko ivyo nibagiye ari bike. Muvuga ngo Yeriko yuko buri gitoro, iyo Yeriko iri mu vyo nise Yeriko y'ubukene. Iyo Yeriko rero turizeye neza, turizeye tudakekeranya ko yasambuwe mu izina rya Yesu canke mu izina rya Yesu. Tugize imisi tuyizunguruka, ubu ndizera yuko yamenetse. Kutabibona ubu nyene mugabo umunsi umwe bizogaragara. Imana yamiri kumwe n'abicisha bugufi, ikanka abibone. Kuvuga ngo Yeriko yasambutse, ariko abatavyizera ntibabibone. Jewe mu kwizera ndabibona. No mu Banyisirayeli Yeriko imaze gutembagara, ntibaciye barera amaboko. Hari ikindi bakoze, baciye biruka barasezisa canke barafata ico gisagara. Twebwe natwe ico tugomba gushikako, nk'abarundi twese twifuza gushika kuri ya mahoro arama, twifuza gushika kuri rya terambere rirama, turi kumwe twese atawuhazemwo. Turifuza ko abarundi dusangira kabisi n'agahiye, vyaba bike tukabisangira canke vyinshi tukabisangira. Twifuza kubaho muri wa munezero. Twifuza ko umunsi umwe abarundi bokorora amosozi y'umunezero. Twifuza kuba muri ca gihugu c'amata n'ubuki Imana yadusezeranira. Ngo rero ivyo tubishike ko, murumva yuko tubwirizwa kubandanya urugendo, hanyuma umunsi umwe tukabona turabishitseko. Kandi ndizeye ntakekeranya ko Imana iri mu ruhande rwacu. Mu rugendo rw'amahoro, Imana nayo niyo mahoro. Imana niyo mahoro yacu. Turi mu rugendo rw'amahoro twifuza ubutungane. Imana niyo butungane. Turi mu rugendo rw'amahoro twifuza kugarutsa umunezero Satani yatunyaze. Imana niyo munezero wacu. Twebwe dufe kwicisha bugufi gusa, Imana nayo izodushira hejuru mu gihe gikwiye. Kuko ishira hejuru abaciye bugufi, hanyuma igacisha bugufi abishize hejuru. Ibikorwa rero by'urugendo rw'amahoro bigiye kubandanya. Ya discipline twavuga tugiye kwibandanya kujya nyene, ariko ikizotuma bikunda neza ni ya application. Imana rero rugira vyose nibahezagire mwese. Mwibuke kuguma musengera amahoro, kuguma musengera Uburundi, kugira ngo imitima y'abarundi yakomantaye yorohe, kugira ngo Uburundi bwogorore. Ukurangiza nababwiye nti abantu bose bumva bafise ideni ryo kwipfuriza ineza igihugu c'u Burundi, bafise ideni ryo kwipfuriza amahoro arama igihugu c'u Burundi. Iyo application rero igiye kudushira hamwe, kandi jewe nama nizeye yuko umuco udashobora gutsindwa n'umwijima. Iyo umwijima ubonye umuco urahunga. Agacerere strategic mugume mukibuka niko bakoresheje. Ibuke ko nababwiye ntitugira agacerere strategic. Agacerere ntibisigura yuko twemeye ububi bwose
turiko turabona. Ubwo udatinya agacerere ntiyo bafise ubwenge bukora. Abantu kanaka bamaze gushishwa bakagira agacerere, aho ibyiza ucurondera icaho gacerere kavuyeko ukabarondera mukavugana, kuko agacerere mwese muribonera icavuyemo. Ariko Imana yababwiye ati muzozunguruke Yeriko mudakuyeko n'akanwa, muzokwihorere, babatwenge babazomere mwihorere. Voilà, c'était une silence stratégique. Nzera yuko utari yatahuye ubushobozi bw'agacerere uno munsi abutahuye. Imana yo mwijuru rero nibampezagirire, reka twibandanize rwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishuri ry'abarundi bose turamuhaye kaze. Ntimwibagire kugira subscribe, jeme no gufyonda kuri kakazogera kugira ngo ivyigwa vyose dushize kuri YouTube bice bibashikira mubanje kuronka notification.